Boss Messi yakoze andi mateka muri equipe yiwe ya Inter Miami. Lionel Andres Messi Cochetini Musaza akomeza kuba umusaza. Boss kabisa. Gibere yari mu banyeshuri bo muri university ariko ni sawa. Nimero ya mbere ku isi. Nyuma yo kuyobora abakinyi b'umupira w'amaguru yagiye kuyobora abanyeshuri bo muri university. Akubwira ari ngo muri Major League Soccer ngo ni mu maligi y'abanyeshuri bo muri university. Arakomeje abayobore nivyo ubivuze neza bwana Mike ari mu rukino bariko barakina mu cagucagu bw'uno munsi aho mu citwa CONCACAF Champions Cup bari muri kimwe ca kane giciri ca nyuma equipe izwi izina rya Inter Miami iratsinda Los Angeles FC ibitsindo bitatu kuri kimwe. Los Angeles ni equipe isanzwe isamigwa n'umunyegori wa kera wo mu guserwa bw'Ubufaransa na Tottenham Hotspur Igor Lloris. Muri equipe yatangwira baterekamo igitsindo yarigiye kuba ibera imina cyangwa se yarigiye kuba yatangwa ibatsinda ibasezerera kuko equipe yabatsinze igitsindo ku munota w'icenda bice ku musaza kwizi ya Aaron Long. Messi agombara ku munota 35 mugwi witwa Redondo yatsinze igitsindo nawe yije kubaterekamo igitsindo ipasser Messi aza kuba adendura equipe ya Los Angeles ku munota 84 kuri penalty ayiterekamwo babaronse itike. Birumvikana ko haruhande yuko Lionel Messi yari umukinnyi ariko aragenda ari mu buryo bw'itsinda equipe yo muri Major League Soccer no mu gikombe kindi cyo mu cyamwe cy'umupira w'amaguru ari muri Leta Zunze za Amerika ndetse na Amerika yo hagati mu cyitwa CONCACAF yamaze kuba bikora ko bageze muri kimwe ca kane giciri ca nyuma buriya na tombora yamaze kuba iba bazoca bakina demi final ya 23 kwezi kwa kane bazokina equipe izwi ya Vancouver White Caps n'urukino rwo gutanga no gusubiza mu giyindi demi finale hagati ya Tigres Union bo bazokina na Cruz Azul. Birumvikana ko nome gwo muri Amateka yakomeje kuyandika mu Mexico Andres Messi ku Amateka yakomeje kuyandika ko muri kano kanya bamaze kuba mu meilleur buteur wabo ibihe byose 22 kuva ashika Erega yanajyaga igo atsinze ibitsindi 9 mu nkino bitsinde 8 na assist 3 mu nkino 9 aheruka gukina muri no mwaka wa 2025 kuva utangura. Equipe ya Inter Miami Lionel Messi azogomba je muri ligi imeze gute umupira w'amaguru atawuhevye rokoro zizokogwa uyu burokoro ziramukurikira zo zikurikira rokoro nizo zirondera ati Messi yaciye tumwirukeko ibaze kwiriga no munsi abana muri university basigaye bazi bariteye ubwoba mu gihe Burayi bwose bwari Declan yatsinze kufra cyandika ati Messi is the best. Bana nabonye ko no kurubuga rwa UEFA bateretse kuri ya kufra ya Messi rya Declan avuga ati ninde yabikoze neza yari hano Messi nawe yari boss kabisa ariko atanze ni kufra ya Declan urabyano yaciye umupira no waciye ni hamwe oyaba nuko tusembre mwe yiteje kujyo undi agateza kubamvu n'ugatera muri Angle yibu bamvundi muri Angle wanashaka je Declan uvuga ko ari ikaze kuko nagiye gucelebrate izina ruko mbonye abakinyi bose biruzi bamwirutseko sinabonye ngo baro yinjiye nzika kubize petit fil nk'ibitsino bya Barcelona byose hafi bibiri vya mbere nta wigera amenya ko cinji none muzari y'abakin telefone abambaza ati none igitsindo carafinya koko je ko ntakunda kuvuga ivyo bahagarikizi ndacemere gute kuryo akibonye ariko nakibonye ko bazanyirate nabonye arabagiye baremvanta ngo urumva ngo ngurafinya muri vara shoko bamwegeje inyuma muga ngo yari offside yewe gawe bazanyirate bagatrasa twaje kwisanga umugabo yitwa Rafinya ivyo batweretse muri vare umugabo yitwa Rafinya yari na Orge rimwe nivyo kuri boss Messi mu gihe tworangiza tunibaza kuri Golden Boy nayo just ku munsi wa gatanu reka Golden Boy tuyikorokane ejo kuko buriya tuguma tuvuga Ballon d'Or ariko ndabisubiyemwo les amis umwana yitwa Doue il mérite de remporter le Golden Boy. Non nabonye abafaransa muri kuri RMC bandika ati uyu umwise Douinho ni wobubeshe ni Doue Faransa no munya Brazil twe Douinho Doue kuba meilleur jeune joueur uno mwaka Golden Boy azoyitahana mugabo mu gihe Paris Saint-Germain bitwaye igikombe canke kagera kure kusumba Barcelona na Arsenal kugeza ubu Doue mu nkino zina heruka afite ibitsindo 5 harimo nawe yatoye mu di match harimo na match za Ligue des Champions peu importe ivy'ibitsindo uno munsi igitsindo cyabaye igikombe cya Ligue 1 niwe yagiteretse peu importe ivy'ibitsindo uno munsi hari umwana yitwa Miles Lewis kiri wa Arsenal titulaire indiscutable erega Doue yamaze kwa titulaire bya oya ukura bya uruhande rw'ibibamfu ni Barcola ugw'iburyo ni Vichy Varaskelia batangura inande iyi match ya Aston Villa erega uno munsi ugiye kuraba uburyo Enrique Barinya amaze kugira icizere kivuga ngo iyo urugamba rwakamvye Doue aricara nkanzi ko vise Barcola
na Dembele na Vici Varaskeri mugaho match araba kavuga toki reka habimo kurorasha umwe muri aba batatu bicare duhabwa umwanya kuko nawe arafise ivyashoboye yego no musi sinibaza ko gukina na Real Madrid dufata karoche na Barcelona ukicara ka Barcora canke Dembele nguzanye Doue mu kibuga fata Doue ntarabatitire fata match ziheruka za Paris match mbere Maireskeri match zine Paris kinya mu kwezi kwa gatatu kuva genekezo ya 29 kwezi kwa gatatu kwezi no musi mu kwa kane genekezo y'icenda bakina na Aston Villa zose Doue yarazitanguye kandi izo tagiye no 90 minutes ni match zibiri zonyene bivuze ngo akantu ndiko ndagaruka ko bwana Landry nivyo Doue menga hierarchique magomba kuba inyuma ya Dembele na Kvaratskhelia n'umugazi kw'izina rya Barcora mugabo yuke ko Kvaratskhelia basana binjiriye rimwe wanashima winjira imbere ya Kvaratskhelia ko Kvaratskhelia yaje mu kwa mbere ariko statistiquement buri ari kare explosa gusumba Barcora na Kvaratskhelia rero abamenyereza nka Luis Enrique ni Pep na muntu abigihangange muri equipe yiwe atari karakora ni atari karekanye byaro bigaragara hari naco gituma ntutangare muri match zibiri ziri imbere Barcora yicaye Doue agatangura match canke Kvaratskhelia canke uwundi canke erega na Dembele yavije ibitameze neza na wazicara none unamuzi bigeza ahantu Luis Enrique ubwanje na kajagari niwe menyereza niwe wanje Enrique nta kajagari mugabo unamuzi bigeza ahantu Fifi Gisori tega ati umwe kuri poste rinye datake hazoja mu mukinyumwe atari muri equipe mediane hazoja mu mukinyumwe Dembele yokina kuwa mbere kugera kuwundi wa mbere kwa ni kuzanya kajagari yagusize kuri match ya Arsenal Gonda no muri tamikina kandi bire bigaragaza umumenyereza mukuru igira Dembele twituzanira ngo mateshwa turemeza ko uno musi watangura presque hagiye hose mugabo kwa Luis Enrique the tactician one ni wakugize igihangange ningo yo kugira umukinya sanzwe yang ivyo rero kuri Golden Boy mukurangiza turangiza mu mukino hari ya Europa League ndetse na Conference League muri Europa League equipe yitwa Bodo Glimt imaze kubitsinda Lazio de Rome 2-0 ako si Lazio mw'abantu equipe abaducanga Lazio yigaraguye kuri Nice muri phase league yigira babalao Bodo Glimt irayereka ikintu mu gihe ku isatu match imaze kubitangura Tottenham ubusa kubundi na Eintracht Frankfurt ubusa kubundi hagati ya Olympique Lyon yakiriye Manchester United mu gihe ku munota wa kabiri Rangers ubusa kubundi hagati yabo na equipe yitwa Athletic Club Bilbao mu gihe equipe nkuru muri conference Chelsea the Blues ndembe Madweke bibiri awita Noni Madweke na Yorogo niwe ugura igori Chelsea zigayitunga abakinyi ntazi Tariq George myaka 19 yewe umwongereza yamuka muri Nigeria Tariq George iyi nama nimugende mukora icegeranyo muzoza mutubwire ivyavuye mutakizanye bakiri na equipe yitwa Legia Varsovia uvaria muri mbabarira ni Legia Varsovia ni equipe muri gukora muri Champions League kera ya Horizon niyo muri Pologne ni Legia Warsaw ni Legia Varsovia niko basoma ni equipe muri Pologne ari ya iwabo bare Lewandowski ko mugwa mukuru eka ni Varsovia mbabarira ni Warsaw nivyo mbona hano mbere bayisinze bitatu ariko je kibazo mbangira imwe bakina yari ifise ikibuga citwa gute yakinira kuri Mika Stadium yitwa No FC yo kuri Mika Stadium nagira mvuge ngo yitwa Bera FC mu gihe mu zindi equipe zakinye muri conference yitwa Jude Gaines if irikira kana na Rapid Wien ubusa kubundi Real Betis usa kubundi na Jagiellonina nayo nene Jagiellonia nayo niyo muri Pologne mu gihe Serge nayo irikira kana na Fiorentina equipe yitwa Serge kabisa usa kubundi na Fiorentina Ricardo Vidal equipe zifise muri conference ndetse no muri Europa League ni buri ikintu cyonyine gihari turindire match ya Chelsea na Betis cyangwa Chelsea na Fiorentina cyangwa Fiorentina na Betis nari kindi kintu kiriyo kase Jagiellonia irasezerera Betis equipe yitwa Serge yasezerera Fiorentina Rapid Vienne yani irashobora kurengana irashoboka yisezerera yewe gaye conference kagakombe Chelsea yakwiye no kutagatwara ikagahebera Fiorentina kakitwara ari Fiorentina ni gafise ujya kuba ari kwisi Fiorentina gafise ko mwakurangiye mwakweze Fiorentina gafise kweli
ndabira neza icyo nzi mu makoze n'equipe niyo gafise Juventus gafise Olympiacos Fiorentina atsindiwe Fiorentina yatsindiwe finale of course, ari muri Fiorentina finale. yatsindiwe finale zibiri zikurikirana kuko West Ham igatwara nayo yari yatsinze Fiorentina edition ya mbere Roma yagatwaye itsinze Feyenoord kimwe kusa ah Fiorentina edition ya kabiri West Ham itsinda Fiorentina Fiorentina takaje finale zibiri agahigana ni gwabo umwaka barashaka kwibikako mugabo nabo barashaka guhura n'uva gusenya bagahura na Chelsea sinibaza yuko kano Maresca azogasiga mu nzira Manchester United iyi ni edition igira kane Manchester United twitege kwiki uyu mugoroba kuri haya kwa Olympique Lyon yes uyarogeza muri mwanya ku wa gatanu Manchester United iriye mujye gutembereza umupira ibice 55 kwijana mu gihe Olympique Lyon FC 25 kwijana mu izamu rya Manchester United Andre Onana mu mukenyero 3-4-3 Leniolo hari Maguire n'uwitwa Mazlaoui hagati mu kibuga Diego Dalot ari kumwe na Patrick Dorgu ndetse na Casemiro n'uwitwa Manu Ugarte Bruno Fernandes uruhande rumwe urundi Garnacho Rasmus Hojlund uziko ibintu byose umugabo yitwa Ruben Amorim yagerageje tuma agerageza ibi yakinyura munsi 3-4-3 Fise Daro na Patrick Dorgu bakina nk'abaraterol mugabo a chaque fois watakaje baro bagaruka gufasha Nusser Mazraoui na Maguire na Leniolo ufise defense nziza ya 5 gusa bakasere babiri Casemiro n'umugazi kwizajya Ugarte Bruno Fernandes ashaka complete nubwo wabwira bakina muri attackade Rasmus Hojlund na Garnacho ni sawa ko Garnacho ashaka kibamfa ashaka kiburyo avise Hojlund ukamuremera uburyo va mu itsinda bashaka kuwutsinda yo tumakinirije bakakina biri abina bare inventa vya 3D 4 n'ibindi ukasa kondere bakinira ariko arakinuka habura Rasmus Hojlund orega ugiye kurabana na equipe itunza abataka nka Hojlund na Zirkizi hako yanazanye equipe iri jeune moyenne d'âge 25 Bruno Miguel Fernandes arahari yarari nawe kizigenza Bruno bamukinije nk'umuwinga ku numero 12 niho yamushize Lacazette ari kuri bench wamuonye ku kibuga rero Groupama Stadium ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu hako equipe yatakishije abakinyi bateye ubwoba iyi Olympique Lyon Ryan Cherki Georgi Mikautaze na Thiago Almada aha nimero 9 ni Cherki hagati mu kibuga Jordan Veretout Corentin Tolisso n'umusore azwiza rya Paul irabafise sinzi ko ari Paul wisororeza aho kuri nimero 2 hari umusore yitwa Maitland Niles kuri hari Maitland Niles kuri 3 Nicolas Tagliafico Clinton Martin witwa Niyakite mu mutima defense Lucas Perez muzamu Niyakate yavuye kwa Nottingham mujyari equipe ya Musa Niyakate mu Senegal yaravuye kwa Nottingham akuso mpira yawukinia afite imyaka 29 erega Jenny akatenda mumenye muri Kane Musa Niyakate 7 baro mpira yawukiniye Niyakatenda mumenye muri Kane Senegal isezererwa na Cote d'Ivoire givye muri Europa League kuri no mugoroba naho kurinda twara equipe yitwa Manchester United itwara gute Tottenham Hotspur y'umugabo witwa Ange Postecoglou Manchester gifite n'amahirwe kukihereye hanze ya mugihe yashase match yo gusubiriza kuri Tottenham yahereye London Tottenham yariye muri disabwa gukora akazi bamaze ko banyambika n'icambire Eintracht Frankfurt kimwe Tottenham Hotspur busa ubwo ekitiga kuri passe witwa Ellis Skiri timba numva none labonye equipe y'umugabo ya Tottenham irakwiye gusezererwa ikavamo equipe irakwiye kuvamo igakura akajagari mahiganwa yose kuko Terazezor equipe yatsindwa ifise Vicario mu igori equipe Terazezor Romero na Van de Ven Poro kuri zibiri Destiny Udog hagati mu Betancourt Madison na Lucas Bergvall igatakisha Solanke Ngminson n'uwitwa Brennan Johnson na kindi kintu gisaba muri Tottenham nibirukana mumenyereza nta kindi ikina tera akajagari mahiganwa ibyo nibirukana mumenyereza nta uricarika Yves Bissouma Pop Matar Saru kicarika yewe none ukena insinzi ngwazanye ba Betancourt Angelique